comedy no kora gutukana ngo hambwa we bakazibiri no arga comedy gutwenza umuntu usimaka ngo uvuge ngo hambwa no ushobora no gukina comedy ego nyembi byo yarabivuze nabi postinze birashoboka nivyo yarabivuze bere nta byuma afasha ahubwo ndamukorera gusa nawe ubundi nta kintu na kimwe yamfashije muri filime yiwanje nta na kimwe pe sinje ngaho ngo mbeshe nta kintu na kimwe yamfashije muri filime yiwanje kandi bizo kuvuga ati ngo azodufasha ego yarabivutse je ntiwasanga umukinyi w'umukobwa tukinana ngo je dukundanye Senkanti Mikey Imana utayampaye zo kwambura ikirato nukuri ku Imana nzo kwambura ko nzopfa ndagusanga mu nzu mumeze bien muri fresh je meze neza kabisa nashimana kabisa uno musi ndi kumwe na Camamare iminsi myinshi reka banza baramutse abaramutse kabisa ndazi mwari mumaze iminsi myinshi muri murango kandi Camamare kuri nti baramaze gukora ko amafilme abo twamanye kuva kera abo twatangwa ko ari abafana ba kera mani batagata baguma baraba baguma ati yewe ana twebwe tuzofa ahanyene kabisa mwarabonye amafilme yakoze akiri mu Huriro TV kabisa reka banza baramutse kugira tubandanye n'ikiyago abakunzi ba Nick Drip mumeze neza ndabaramukije long time sana gusa no munsi nyene urabona ko twagarutse nyene mu biro bya Nick ego mu bwami bwa Nick ego kugira tugirene twashumike ego cyane hashe kandi rero yaba ari umusani yaba ari umusani ngisho boy ngo yesango ari umusani naje gukoresha ikiganiro gira amazi imisa ndondera ambwira ngo mje ndumumesha ndakaze araza ehwana nkamuha micro watagwana ma people wakurize kuri bize wize ingere raise presentation ami acapella ndavuga none za presentation zose niyo mpano mani yararirimbye ibintu ndavuga ati ibi bintu na Chimamanda ntaririmba uko urumva ibi bintu ari karaburirimba Ishoboy ni wa mushoboy puliza cyane kabisa rero guys Camamare namuzanye ngakugira tuyage murazi ko ari umujene agerageza kwiteza imbere murazi yo yahereye abamunzi kuva kera muramuzi nuno munsi ariko arabandanya ibikorwa vye vya filme Camamare kwanza uracari umukomedie canke uri umuserie ikaritano ryo umukomedie no umuserie sasa genda yobeye cyane kubera ko muri kategori zose ndimwo za game ya filme nyimba ari comedy ndiyo nyimba ari film serious ndiyo ubwo rero njana nivyo ndimwo umva ico bagupangiye inguvu nyinshi rero ni inguvu nyinshi mu mwanya ndi muri move serious oya apana mu uyu mwanya wewe nguvu zaho muvuga ati jewe aha hantu kweri jewe sindinda gusoma nimero nipfye ni hose ariko ndibuka Stone yarigeze kuvuga ati mani Camamare akapatikara comedy ngo ayihebe yarambwiye ati mani uzo muhanura Camamare azohebe comedy nimubereye serious karakaze sana ariko hari nabandi bavuga ati mani je kuri comedy uranyica urumva rero tubifate guterera tubifate yuko byose je nshimisha umuntu wari wese kubera ko je nabonye ati ninguma muri comedy hari abantu ushoboye gushimisha kandi bakuze ntashoboye gushimisha muri comedy none comedy arabani toshimisha comedy hari abantu batayiraba simbeshe nitubwishukuri oya ariko mwerega comedy mwakora Cama mwe nabafamba mu Ihuriro amasene mwe mwakora wambwa we urumva mani izolanga neza yuko nubwo ari comedy bitwenza ariko urumva neza yuko amaze kumva uyu muntu ngo ateje gutukana ko ari giye bagwa sene ngo uzozukura amasano ngo naka ko nkashagano twakora hari imbere yo kwa fama musi y'igiti cyo kiganiro carimo gutorana amasanu ndakibonye jango mangendi bubana ego ugira ugende wacugenda direct nkake kiganiro nk'umuntu ya amenyera ibiganiro nyene agukurikirana ikiganiro abakunda ari ryambere agira abarabe avuga ati ngo akaza yumva mana majambo hajya attention nubwo hari ibintu tubona umengo ni content ariko ugiye kubiraba ugasanga ari uri kurazibira urumva ucutora umugambi rero wo gukora serious film serious gutere sasa urabona igihe narindi mu Ihuriro Fanira Vine yaraje arasaba misi ndagenda gukora irya film ya mbere yitwa My Family turayikora nyene ariko nubwo nabaye serious cyane kubera kari kakindimwo
turi cyane banda kari kakindimwo ariko uko ngo zindi filme indi itwa The Craziness The Craziness je narayiraba ubu seriye buba bwinshi kandi mbona birakunzwe cankora izindi imanga ibiki ibintu nk'ivyo bro manyanga bivanye n'ukuntu zaca kuri RTNB iki nibiki ndavuga ati ibi nahubwo nivyo bizima ndavuga ati ibi nivyo bizima kandi usanga mwe filme yose mwakora na RTNB zigera zicako ariko izo uzubona RTNB bariko barakuraba bavye wa muvya avuye ku kazi agira ruhuke kaza yumva ngo we wambwawe vuga ati zimya ariko abonye ari film iri serie aratuza akavuga ati bizorenda biraba ndabe programme kabisa ubu rero dufate yuko comedy waciye ugira nte narapunguje sinahevye ntiwahevye okay comedy rero uzokora rero nk'ubu uronka nk'umukiro uvuga ati bo je nshaka ndagukinishe comedy wogaruka nazijya ntuzenye canke hariho yindi system kuko abantu baba basanze babakunda hari ukungene baba bakeneye mu yindi shusho yani bavuga ati none imyaka yose aracari wa undi nyene ntarahinduka ube kuri we bimeze guteca oya je kuri je nk'umwanya nta comedy nokora yo gutukana ngo hambwa we bakasubiri no arga comedy gutwenza umuntu usimaka ngo uvuge ngo hambwa no ushobora no gukina comedy utavuze na content na content bwo mwisoko iki niki naza nkora TikTok na Facebook nane bwakubita mama kombie ke mbega buro wayihebeka inyo kwigira umusazi ukiruka ko abantu ega rero guys mwe nimba mutabibonye cyabamara yarigeze gukriya akantu akiyambika nk'ibintu umengo n'umusazi akaza afata inkoni namabuye na vanira video yarirutse imodoka arahagarara arahagarika atazi kari jewe bro burya nabwo n'ubundi bo inspiration bwaje muri kandi bitavuga kandi abantu baratwenga bakavuga ati urashoboye ahubwo ikintu gihari nuko nabuze cameraman ashoboye commentinga zijya ball kubera zisaba umuntu mu mutwe urumva abari busy hariya agaragare nawe nk'umuntu ari kurengana bisanzwe kandi ari ku making ashoboye yuko ari gushootinga urumva rero niyo mpamvu biba bigoye kubera uwo twakoranye twari tuvuye gukora The Craziness cha tuvuga ati man mwene mutahe twe tugomba twikore content cyo mukamwibarabara akamera igihari nibwo buzima filme rero uri kurakora ku gatwe kawe nyezi ako siyo ya mbere niyo ya mbere man niyo ya mbere kubera ko ndibuka mutiga waramutora ngo tuje gushuje ku shooting ni yari yinyene oya niyo yiyo nyene sasa kubera twahereye kuri scene za ruguru turavayo cha turazi no BJ nyene bivanye na life uburyo birangora kwibandanya iciguma muri machine yaramaze nk'umwaka man nimba atari kintu cy'amezi menshi iri mu machine nico rero cyatumye biteba cyane niyo mpamvu wowe wiyumvira katarimo Abendwayo yaragutoye ufite brand yawe waragukoresha ndibaza uba ari karagusupporting ari karashiramwo amakamera ndibaza nta kibazo cy'amakamera wigirira ibintu byinshi support nyine ndibaza nk'umuvyeyi urayibona nkuko abantu benshi je hari abantu bambwiye ati man none cyamamare aja gukina kwa Abendwayo gute urumva ntibabitawura ingene ufite brand yawe ukaja gukorera nundi muntu nawe afise brand yiwe Abeli mubanye gutubu aragufasha nkuko yigeze kuvyemera yigeze kuvuga ati mukozi umwana wanje ko abita abana biwe ati umwana wanje ni yakura jewe nzomu nzomushigikira byagenze gute Jabeli shano kuri rero ndibaza abantu bakurikiranye ikiganiro nakoze n'umugore wakoresha umwanya yani navuze fact nta bintu byo kuvuga ngo ncino ngo ngirente je mvuga ukuri bro sinze guhisha ngo nze kubesha ngo kugira wenda ngo canke ngo kubera ko ngo dukorana naka ngo ndamutinye ndamumbeshe canke ngo kubera ko naka mpibi ngo mbeshe oya mvuga ukuri uko kuri kuko niko kuri nubwo abantu benshi babifuza kumva ibinyoma kugira banezerwe mu matwi yabo ego nyimbi byo yarabivuze yarabi postinze birashoboka nivyo yarabivuze kandi sinovuga ngo ari karamfasha muri ibi by'iwanje kandi je kibi cyo kuvuga ngo nta kibazo cya kamera mfise ikibazo cya kamera ndagifise kandi gikomeye na cyane murazi ko mpora ndabikorako cyangwa nibaza yuko ba wayitije cyangwa wayikotesheje jewe Abeli nta byuma afasha ahubwo ndamukorera gusa nawe ubundi nta kintu na kimwe yamfashije muri filime yiwanje nta na kimwe pe
sinje ngaho ngo mbeshe uya Jesse ndibeshe nta kintu na kimwe yamfashije muri filime yiwanje kandi bizo kuvuga ati ngo azodufasha yego yarabivutse bo nimba we atari karagufasha muri ibi wawe hari undi muntu wabufise akaroro kavuga ati basi jewe peut-être arabona ko ndi gihungu no pambana bigakunda nk'abigeme nabo boba bara bagiye gukora ivyabo urabona neza yuko umushingiri ntaye ati yarabafashije urazi biragoye cyane kumenya ikiri mu mutima w'umuntu cyangwa icyo umuntu ashoboye gukora ati gute mwanya twe turi ngaha nakari karakora hariya sinza kumenya ibiza kuba muri turunaje yiwe sinzi iturunaje yiwe yagenze uko sinzi ngo yaramufashije cyangwa atamufashije ko je simbiwe kandi nituyaga ibintu bya secret life yiwe niyo mpamvu jewe kweri nishuye ngo yarabafashije cyangwa ntiyabafashije noba mbeshe no kuri noba mbeshe ivyo ntavyo nzi gusa nyuma yarabafashije je ntafashe atabafashije no kuri ntavyo nzi gusa ndashima Imana aho bigeze none chama mu bisanzwe uri umusineaste sivyo uri umusineaste rero hariho amakategori mwamwe hari ibintu bimwe musanga tutababonamwe mu gihe mari mufise ijambo ko umusineaste abafise social media ziwe abafise imbuga kandi abazi neza yuko zifise ijambo yego we mbuga zawe apare yo kuzishira kwa amafilme ikindi kintu zikoresha nikihe gacamana je mbuga ziwanje ariyo TikTok na Facebook na YouTube nizo mfise sasa je TikTok ndayishiraho ama content tugiye du content dutonya kugira nyene insets abantu ntwenza abantu you know akasene kakinywe neza muri filime ndagakata nkashiraho kumbona nyene ko konezera abantu kugira content nani content yanje iduge Facebook nayo nyene iramfasha ku promoting ibintu byanje nko urabone jo narasizaho cover mu masanga hicikubita 1k Facebook yego urumva nkaho we yaramfashije hari abantu naho batovawe bose haraza kuva ari umuntu mweza akora bijya movie ego urumva ico nico gusa ndayifasha izimfasha nta kindi kintu je kiri out nibyo nkora kijako ni jewe ni sura yanje ni ngingo yawe canke ni ni ingingo yanje gusa nibisigura ko habonetse ikindi kintu kimpa amafaranga ko ntugishirako ndagishirako ariko nta kintu cyusa no shirako none chama nk'ubu dufate hariho nk'intambara usanga iri mu gihugu ugasanga irakina aba influencer nk'amwe ko nawe uri umu influencer bugi kuko na Fani yaratsindiye best influencer urumva mu gihe ari umusineaste kandi akomeye uri umu influencer ntari uhora ubona mu gihugu avuga ati ibintu ari ico no bivugako jewe cyama jewe sinzi ko ari ingwara mfise cyangwa ingorane mfise hari ibintu nivangamo ikintu na kimwe nzi ko kitamo amahoro bro je sinjayo pe niyo mpamvu navuze ati konte ziwanje zirakuze urabona ko Facebook yanjye iri mu 1990 n'umunani ikintu mbona yuko atari jewe atari content yiwanje atari sura yiwanje sinshirako niburi ico ndimwo kiri serious rero nimba ico kintu mbona ati je nigiza kuma mahoro canke bizonsaba mvuruge nze kuvuga ibintu bitandaba bro sinjamo jewe nkora ivyanje kubwanje bima mahoro naho nyene bimvuruza nkabireka kuko je ntabwo nkora ngo kugira nshimisha undi muntu je nkora kugira nshimishe jewe nyene kuko nta muntu yabeyeho kugira azashimisha abandi nikihe kintu ubona mu bantu bakurikirana amafilme aya mafilme y'u Burundi kibuze muri bo mu bantu bakurikirana hari abantu bakurikirana mwe murakina kandi babiraba kandi umaze imyaka myinshi bahereza ibikorwa ubona ari kihe kibura muri bo nko mu bwonko bwabo jewe je nk'ubu birambabaza sinokubesha na postinze episode ya mbere filme yanje ya mbere yego nubwo YouTube iri hasi ni ibihumbi 2 ariko irakubise umunsi atagihumbi kiriko aho ni umva none onye ko kwitongwa neza none basi na bamwe bakora followers bari hehe urumva hari ibintu tuvuze ati reka dukore nka kwa kuntu usanga umuntu arajavuye yo cabiheba aka kantu karababaje no kuri kwimana abantu b'i Burundi biwaje
umuntu aba yana depense je man kandi ibintu bikonsoma hera menshi attention haragasene kagashobora kugutwara ariyo nka turuna ashobora kugutwara nka 300,000 yego vraiment unye jengirisha abantu batava hafi na hafi kandi aboze ni depense bro urumva rero nciye mbona ndiko ndakubita amadesa truwasa umunsi ugahera ndi muri truwasa bro birababaza sana uca umanze ukibaza ama depense babitayemwo kandi ngushimisha abantu n'abantu ntibabiravye kaca kakujya ugaca usanga wona biheba ariko jewe rero namye mpambana sinigeze ncika intege kuva kera nyimba ikintu kigiye neza I don't care niyo mpamvu rero n'ubu unye jewe nibisigura yuko noca ndayiheba nzoshiraho nibabona basi ko bimeze neza ibyo nkora bimeze neza ubwo bazahora yego gusa ndabasabye no ubwo nivyo biva kukungena umengo murabajuragiza usanga uyu mukinyakina kwa naka nawe ngo yuguruje cano no gusanga yari timu y'abantu nka 200 bose bafise cano ho kumengo abafana mabuko murabajuragiza ku buryo urumva baraba turabe kwa naka akanura akiga kurabe yuko nico coba ari kibazo ico si kibazo uzo mpamvu umufana ashaka ibintu araba akenera ibintu araba kandi bitandukanye kubera agiye kuraba ikintu kimwe ko ikintu kirateba umuntu arashobora kuba postinga episode imwe muri one week urumva rero ucu usanga ariko arandika message ati ngo mwatebeje kwanza pana message comment mwatebeje mwagizene rero impamvu bashaka gukora cyane ne mu gihe nyimba arabye kwa naka atagenda arabe kwa naka kugira azoshikire pahandi n'ahandi yari kararaba bagumye bamuhanye ne kugira akomeze araba ariko nyimba umuntu yari afise umuntu amukurikirana mufana akandika muri commentaire ati genda mufana nibisigura yuko nk'ubuje nkora kwa Bere rero bisigura ko bagiye bafana ba Bere je bataza kunda Bere mu by'iwanje ni ngombwa baza kubera ko bahora bandika muri commentaire yuko banyemera niyo mpamvu rero nta kubajuragiza ahubwo wewe nyimba umuntu umwemera ukurikira igikorwa cyacu cyose yakoze utitaye iyo kisanzwe kabisa abakinyi rero bifira herera abakinyi hari umukinyi usanga araboneke muri film aravuguse kabisa arakunzwe ariko mu meza ngahe fye ukamurondero yagiye ukamubura byo bipfira he ako kantu je karashobora kungora kwishura kubera umwe wese afise ukuntu yiyubatse hari umuntu aza kumuvuduko niyo yambere tumbonye puf anajipush baadaye tunamkosa ushaona rero ivyo bintu birancanga kubera ko simenya icyatumye aza yivyihuse kuko nibisigura ko bayazanye talent shasha canke ngo numukinya renza abandi urumva ari ukabona aragiye byihuse kandi agiye atakaye byihuse yaho nta commentaire no shirako kubera ko simbaza impamvu mu bisanzwe ntubuzi impamvu oya simbaza impamvu pe ariko hariho n'ibindi bintu muri filme dusozeragaza urazi ko je nakunda ibintu birebire sasa re dusozera cyamama hariho nk'abasinyasi usanga barakinanye muri timu rero bikazorangira usanga ngo sasa twasanze bakundanye sinzi bagirukana ntengo yari mu ex wiwe ugasanga ivyo bintu nta kintu vyica muri timu iryo n'iryo kosa rya mbere abakinyi b'u Burundi bakora kuzana ngo umuntu ngo ni kubera ari sheri wawe ngo muzanye muri game iryo ni kosa rya mbere ukoze ufata umuntu mukorana muri timu ngo uramutongoje murakundanye iryo ni kosa rya mbere ukoze ati gute bivanye na za nkundo zanyu mwirirwamwe muca mu kwandika movie uyu mwandikako ucurondera ko ari wa acteur principal kandi namwe ni mwashwana ntazoza muri tournage izopfa sivyo kandi mushwanye bigakomera kava no muri timu iyo movie wowe izopfa namwe abantu uzosanga batangwe kuvuga ngo none ngo film ko itaheze niyo mpamvu navuze ati nta mukobwa jewe dukorana muri game muri timu imwe twokundana nibikunda uze kunera stress ziki nitwokundana byumve nitwokundana n'umuntu je dukina uri umujene dusozera guys cyamamare jewe ngiye gukontrola rero muri timu kwa be ni wawe jenze unkontrole umudemu nzosanga mukundanye amande anganiki jewe ni wasanga mwo sheri wiwanje muri movie sheri wawe apana wenzo tuza kugusiguza cenzo mubaza ati gusa none wewe burya camare murakundanye akavyemera gusa ati amande mbwira ko nzoba ndiko ndamuri coding sawa ni yavyemera njewe simvuga menshi kuko sayizoba wantijije nzoguha amande ya 20,000
ya Vemire ntabwo aramanzi none nawe wampaye nawe wambikije sawa reka nzogenzura ico oya mbere tureka n'ivyo ucumenga mbere ucumenga ariho nditinye bro ntagupa 50 je ntiwasanga umukinyi w'umukobwa tukinana ngo je ndikundanye amsi 50k aka gapande nyene niko nzona kwishimikiza n'izina ry'Imana utayampaye zo kwambura ikirato 50 nukuri kw'Imana nzokwamburika ko nzopfa ndagusanga mu nzu ntari bro kuvumbura nzoca mvumbura uyo munsi nzofuma mvumbura mwijoro kandi nzokuvumbura mwijoro ongo aniki ukwiye bro oya none sifise batoyi banje amna noma nje nzokimwambura canke ndamwibisa sawa ndamwibe Jesse ngani nayemeye sawa hari umukobwa dukorana dukundanye gusa hari wo kwibeshera ariko je urazi ikintu nzoca nkora we nzokubwira ati hari wavyemeye zana mandu yazane na key tuyashire ku meza mace tumutelefona tumuhamagara oya je namutelefona oyo tumuhamagare oye kubera wewe uba ubona ni aba yakubeshe je ndamutelefona kujya bisanzwe nka nyine dusanzwe tuyaga hama tumekinge sho kazi oya hari hari umusheri wawe mushobora bamwara yaza amakode yanyu ngo nkazokubaza ko dukundanye kuri telefone ngo ntuzewe cyangwa uze wemere urumva ivyo urumva tuca tumuhamagara aho turi uzamuhamagara akazana cyanamubaza ati none gasha we camare nuri mu maranye imyaka mu marenge kingana kimukundanye ko ngo ari nguyu ngaha aho mani yaribesheye direct atibesheye naho akivuga kubona azoca kugwa mu nda gusoma aho kirarangiye kabisa rero guys ndabashimiye cyane mwadukurikiranye mwakoze kubana natwe Imana ibarinde imikoshi